ntumbero yo gutuza burundu ama bafatiye ku gitsina kuwa 22 Nyakanga mu mwaka wa 2016 niho umukuru w'igihugu c'u Burundi yashira umukono ku ibwirizwa nomero 1/13 rikinga ama bafatiye ku gitsina rigakingira abayakorewe rikongera rigahana abayakoze. Naho iryo bwirizwa rimaze imyaka yababa 8 rishizweho, ikigaragara nuko ihohoterwa rishingiye ku gitsina ribandanya ryiyongera ku murindi uteye ubwoba. Hari hageze ko iryo bwirizwa rija mu ngiro maze uburenganzira bw'abakenyezi bukubahirizwa, ntihagire umwigeme canke umukenyezi agihohoterwa ngo ryijane. Igenekerezo rya 8 Ntwarante Uburundi bwarifatanije n'isi yose mu guhimbaza umunsi mukuru wahariwe abakenyezi n'abigeme mu civugo kigira kiti tujane n'umukenyezi mw'iterambere dushimikiye ku kugwiza umwimbu. Mw'ijambo ryashikirijwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye, yasavye abashingantahe b'Abarundi guha agaciro abakenyezi babo no kubaha icubahiro bakwiriye kugira ngo bashobore guterera mw'iterambere ry'igihugu. Abakenyezi b'Abarundikazi bavyumvise vyarabahimbaye cane kuko bigaragara ko yemera ko umukenyezi ariwe nkingi y'iterambere mu gihugu. Naho biruko umuhari n'amahoro ubandanya wibaza ingene umukenyezi ashobora kwitwa ko ariwe nkingi y'iterambere no kugwiza umwimbu mu gihugu, nawe ari ntaho mpagaze kuko yirirwa arahohoterwa nk'uko ivyegeranyo bitari bike vy'amashirahamwe akurikiranira hagufa agateka kazina muntu bivyerekana. Haraheze igihe umuhari n'amahoro utanguye gukurikiranira hagufi amabakorerwa bigeme. Nk'akarorero, icegeranyo c'amezi 3 ya nyuma y'umwaka w'2023 gishira habona umurindi udasanzwe w'ihohoterwa rikorerwa abakenyezi n'abigeme. Muri ico gihe hamenyekanye abakenyezi n'abigeme 49 bahohotewe, 22 bakaba bafashwe ku nguvu, 20 barakubiswe baranakomeretswa. Umwe yakorewe ihohoterwa mu rugo, 12 baraturubitswe, 7 bakorewe ihohoterwa rishingiye ku butunzi, hamwe n'abandi 2 bishwe. Nta utazi ko ihohoterwa rishingiye ku gitsina rigira ingaruka mbi ku buzima bw'ababikorewe, haba ku magara yabo, mu marangamutima yabo no mu mibereho yabo ya misi yose, ku buryo bigabanura ububangutsi basanzwe bafise mu kurangura ibikorwa vyabo vya misi yose. Birumvikana rero ko umwigeme canke umukenyezi ahohoterwa atawo muzeza umwimbu wisununuye nawe atagononokewe mu buzima bwiwe bwa misi yose. Ihohoterwa ry'umukenyezi rifise rero ingaruka mbi ku buzima bwiwe, ku buzima bw'umuryango, eka mbere no ku buzima bw'igihugu cose. Nkuko tumaze imisi tubikora, umuhari n'amahoro wifuje muri ubu butumwa gusubira gutera akamo leta y'u Burundi kugira ngo ishire mu ngiro ivyo yiyemeje, hanyuma ishire mu bikorwa gukinga amabafatiye ku gitsina, gukingira abahohotewe no guhana abakoze ihohoterwa nk'uko biri mu itegeko nomero 1/13. Kugira ngo bishikweko, leta itegerezwa kumenya uburemere bw'ako kabi, ikongera igashira inguvu mu kukagwanya, ikanagenzura kw'ico caha kidindiza iterambere kiranduranwa n'imizi. Leta ihamagariwe kandi kuzuza
inshingano zaryo kugira ngo abanyagihugu bose bagire ubuzima bwiza ata n'umwe akumiriwe, gutyo bashobore guterera mu iterambere ry'igihugu ritifashe neza.